wabibonye none wakoze ibintu bigoye utuma tuza ngaha atari buryo dusabwa kurugira none gasha kigeme nakubaze ubundi iyo nakora ubu natwaye kubaho habo dushima Imana ko tutapfuye kandi dushima Imana nanje ko ntapfuye baramvuye ndakira yagushima Imana n'amahera tuzoriha tuzoyakura hehe Shakigera byamahera nijye ariko ndabona nanjye nyine bizogenda ariko twizeye Imana izobikora sivyo roho ariko n'abaganga bo ngasi nyine bameze ubundi ndabasazi nkagenda kuyarondera kige wewe ukabura kumugahirika ko nakize nk'ubu imvuvu narasuye kuziro ngende subire nkore naratazi ndondera amafaranga hama nawe buraguma ngaha niba bakubona amahera sinzoyaza kubabaza twanuze ko bene ni nombaye hafi kige nategerezwa kubikora arakoze rwose nategerezwa Ni gute? Sawa muganga. Ko muri ngaho. Ayi fagitire n'umuriro. Ni muhirira mukava ngaho. Barayitwetse. None byo bashindaga bati bababwiye ko kwa muganga bapangisha rega n'ibyo bakote. Muganga barayitwetse. Turiko turi ibintu twaronka amahera kugira tubari. Ni mugerageze ibishoboka byose fagitire mwirire mutuvire ngaho ko twebwe ngaho ntazo gupangisha dufise. Kandi munyarutse. Nyamba mwakora iyo murondera nimwe muhazi ariko mugerageze uburyo bwose ifatire mu irembo ntaso ariko none muganga ndashobora kubaza mbaza twumvise nyamba byumvikanaho none ko jewe ndumuhungu kandi ari JFC nguvu kurusha mushikanje mushobora kundeka basi jewe ugomba bigende gute mushobora kumurugusha jewe nyine ndarondere basi ndayakorera mushikanje baragumye ngaho mushiki wawe nimwe twavuye mushiki wawe ntwavuye imbere umizana kubwira utarishe iyi fagitire yose uyiriye ntuzofushinguye iyo nyungaho uzoshinguye nyungaho mpaka iyi fagitire yose yeje ko mbivyo mwe ni yayi nibiki muganga ibihumbi ijana n'amafaranga menshi nimundeke nyine ndayarondera wewe umviriza mushika unyamba zokora guta agenda gute iyi fagitire utegerezwa kuva ngaha ari uko uyirishe kandi nta bindi ngaha byo turahejeje kandi nimwe muri yumbira mukanya ndagarutse kandi ninagarutse kuzana indu yisobo mwe muvyumvise muganga nibaza ko turi ku isi shakiye ibibazo n'ingorane mugabona akazi kiwe none gakiye wemeye tugume ngaha twese twicaye ndagasha nkora iki ni wewe nk'ubu nka wa mumama wigira kumbwira wahora umuseye impuzu kera ugiye ukamutakanira ukamubwira ikibazo dufise niho usanga cyadufasha gakiye basi ayo mafaranga ukazofumiyakorera basi nkazonagufasha tukayakorera tukayasubiza ndetse kujya kumuraba mbere ngacengera namubaza urubazo n'abatangabire rubize pasene ega ingorane niyo nyene yo guheba abantu kandi tuzi ko kusigana hagiye kumuraba reka ntacyo tubyiyoze shakiye reka dusenga Imana izobikora sivyo Aina watu kukura wandakura ndabahe muhiye bazanye ko nahazire ira ni hajyanye na Jenny Homband ya leta
kandi nawe mbona umenga waratagase kweri. Reka shawe reka ntudibazo nibereyemo muri no minsi. Ibibazo mubaye. Ibibazo umusaza wanje aragwari mu bitaro baramufunze twarabuze n'amahera yo kumugombora shikasha ntihatari. None byogenda gute asikiro naharonka? Wabukoze cyane no kuko Imana yampaye. Ananga. Ni 100 gusa. 100? Hama 100 jeho naje yuko atavyo nifitiye umva no ndabikura he. Savye basi rabo dahana makenda gutaka. Oya genda hiyo sha. Ndagusa nuko ariko ndagusavye ndagutaka. Oya genda. Oya genda hiyo sha naje muhiri ibibazo birangoye. Umugore n'abana ubu biryamiye mu yana hano nico bafise barya. Mabasi na makeye. Oya nta nikingorongoro mfise muri no mwanya rero. Sawa bari rakoze. Sawa. He nani? 100? Genda ucingero sha. Uraza amahera ko natugora kuyaronka. Uraza umusaza kungene yakora akazi neza. Genda ucingero. Hatari gute karibu shikamoo. Kigeme. Bisi nishimo kubona. Kuhirana n'ukuri. Ukiza no kumesera shayi muntu zirambana nyinshi mbona se kubera iki. Ari maze nise shafise ngorana ari ngwaje musaza wanje. Ngorana. Yosha naye naravyumvise shaka umusaza wagwaye gusa urazi mu kazi nkoramwo muri banke biragorana kuko kenshi usanga ngo mangenda nta konjindo nka vraiment na weekend na dimanche ndakora naravyumvise nabuze umwanya ashaka kuza kubaraba shakige ikintu wese ari kukuzanya hamwe n'urugo wanje ko wari warahevye n'ikintu nyabaki nje kubaramutsa nongera ndashaka fise cyashaka kukubwira ikindi kintu nyabaki jewe kuva ryari je nawe ndabakopesha amahera abantu nk'abamyebwe ndabakopesha amahera jewe ntabwo mvira mu nzu tutaravugana amajambo menshi tuzoyagusubiza musaza wanje ntabwo iyo umubwira yuko ushaka yo kuja ko yoba yapfuye tubaterere ivyo uri kurazivuga ukoje yarakomeye yakize turavuka mvira no mu nzu ihushenze mvira mu nzu abakene biki gihe baza kusanga mvira mu ndagusabye vuga vuze ngwiki so mvira mu nzu wamufashe mvira mu nzu kuva ryari mwenda bagurana mvira mu nzu mushenzi wagakoto ndakubwiye ngwiki ntarure gatwandire mu nzu vuze soka mbega abantu b'iki gihe babaye gutegamana yanjye abantu b'ubu babaye gutegamana yanjye baza baganira abantu natwe batabona ukuntu abantu babaye kugamana bo batera ibibazo madame wishe izi nduru numva nibiki
ku niba bandishashe yonje baza baseka babandi baza bavuga tubaha ivyo kurya urabona nko nta nuko tubifise twabimaze none ndariko ndababwira bagende shantangira tufise none induru nk'izi mu rugo mu gatondo none reka namwe mbwiye ati genda yanse vraiment yanse none abantu baseka baca bishura ukuntu none gamana yanje none gukora iki yagumye ashaka kuryama hanye kwa makaro kandi baza bacafuye bameze nabi bafise n'ubunuko bwinshi sha umviriza umuntu bimeze gutyo muganirize neza mumuremeshe cyangwa umusenge oya wanashima bari bananuka nta mpamvu yo kugumana nabo tuyaga mbega twe tugeze ngahanye twange tumubona oya Jeff ntavyo ndaba bari bameze nabi je ndacerewe kazi mugabo ubu si umwifata mwiza si mwiza na gato ahubwo vyiza oya raba nawe ntiyabuze n'igitumbura umuhaca nk'umukati oya ntaco namuha ataco yankoreye ndamuha ikintu nayaba ataco yakoze bona wewe bashi nawe ukwiye gusengera sinzi ibintu byagufasha je ndacerewe mugabo muri abo muntu kwera umuntu mufate neza ntabyo kumurabasha zabasega bazazana icyabo ngaho aha tugeze barazi cyatumye tugera none birabasha natwe dufashije nabo twaja gusaba natwe twari mu buzima bw'ukuri ndakora sawa none nakuri ngaho kana warutema ngaho ofisi bazibiri musaza wanje ari mu bitaro badusabye n'amahera menshi twaranayavuze batubwiye no kumufura akaza amafungo babasabye ngaho ibihumbi ijana yonyine ngo tugende ndabakura uravyemeye nakunze kigeme yoba ari mu biki amasaha yose ataragaruka mbega mana kigeme yawe hehe mana urafasha umunini mushikane ntava ahura n'ikibazo no kuri wakoze Kike, ajya ofisi ngo ukeneye amahera ngaha ibihumbi ijana aya nta kibazo ibyo rimwe n'ibiri ibyo rimwe n'ibiri ndimo n'ibiki rero ntiwasabye amahera
amahera nsabye ntayaguha nayakwemereye ariko nyine nawe urabizi urabyumva nawe ariko gabya nambaye amafaranga nkagenda amafaranga ndayaguha ayo mafaranga sindayakwiye ndayaguha nanjye nakwemereye ko usama ko ndayaguha wambwiye ibibazo ufise ndabyumva wamahera ndayaguha nta kibazo ariko nyine nawe urabyumva habe nzogaruka je mbaye amafaranga hama ngende nzogaruka reka ndayaguha nta kibazo Bizo, muganga kubye yambwira ko yabonye kuri ni kashi. Sa? Ndiyakubye ko yabonye kuri ni kashi. Wararishe? Nayarishe Bizo. Kigimbo. Meze neza. Cyane bonye ne pore pore. Sare. Ko wicaye ngaho none mbona umenga usa n'umuntu ari mu byiyumviro byinshi. Nda medita. Uko medita. None ukora medita ki uko medita. Nindira byinshi. Kigi kandi we muri no meso usigaye ntera ubwoba. Yabwa babiri. Usigaye ntera ubwoba umwanya munini n'umwanya mbona uri wenyene umwanya munini n'umwanya mbona wigunze umwanya munini basi nta mwanya uri kurama cyane muri no minsi sinzi impamvu uriko wiyumvira ibiki gakiye. Ntabyo nibisanzwe. Mbega bizomba kubaza. Warapanze umunsi uzagira mu gisagara. Sinabyumse gatoyeze gute. Warapanze umunsi uzagira mu gisagara. Kigi bisobanura ngo wanyemereye ubu ndashobora kugenda mu gisagara kurondera ubuzima. Ubuzima bwo na mesi ntanakabugoye. Reka Kigi. Kristo Yesu ngira yamanutse muri wewe. Nibisanzwe. Wow, so ahubwo banze umbwire kwanza Kigi ajya amafaranga wazanye ujya munsi nari muri hospital kugira ngo nsohoke Kigi wari wayakuye Zabura hame Kigi jewe ndifuza kumenya ajya amafaranga hano wayakuye kuko Kigi turazinanye turabanye iminsi tumaranye hano muhira urayizi Kigi amafaranga ngana kurya ibihumbi 100 ndakubise uzabura hamenye aho yavuye. Ntucugiye utambwiye Uzabura hamenye aho yavuye reka ndakubise. Kabaje musaza wanje ndamubwiza ukuri ko ajya amahera aho yavuye. Kandi avyihaza azabimenya igihe kigeze. Kandi avyihutse azabimenya igihe nicagera. Kigem.
sawa sawa nawe ni sawa ndetse neza umva rero ndakubwira burya nari nja kukuraba ndakubwira ko ya decision namaze kuyifata Jean-Pierre uri mukuru neza warafashe decision nyine ntangorane ntangorane buri gikurikira ndibaza urakizi n'uduca turaba tugasanga Mariya agiye kuba turi mu twitari nje gutegeka